Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu gitabo cya Yohani wa mbere, ku kigabane cyaho cya kabiri, turahera ku karongo ka gatatu kugeza ku karongo ka 11. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ugukurikiza amabwirizwa na cane cane iry'urukundo. Kandi ngiki ikizomenyesha ko tumuzi, ni uko twozigama amabwirizwa yiwe. Uvuga ati ndamuzi hanyuma ntazigame amabwirizwa yiwe, ni umubeshi kandi ukuri ntikuri muri we. Ariko uwuzigama ijambo ryiwe ni iby'ukuri muri we, niho urukundo rw'Imana ruba, urukundo rubushitse. Ico nico kitumenyesha ko turi muri we. Uwibwira yuko aguma ari muri we, nawe ategerezwa kwigenza nk'uko Yezu yigenjeje. Bakunzi banje, si ibwirizwa rishasha ndabandikiye, ariko ni ibwirizwa rya kera, rimwe mwahabwa kuva mu ntango. Iryo bwirizwa rya kera ni rya jambo mwari mwumvise. Bisubiye kandi ni ibwirizwa rishasha ndabandikiye. Ico ni ukuri kuri we no kuri mwebwe, kuko umwijima uriko urahera, nawo umuco w'ukuri uriko uraboneka. Uwibwira yuko ari mu muco akanka mwene wabo, aba akiri mu mwijima. Uwukunda mwene wabo aguma mu muco, kandi nta gitsitaza kiri muri we. Ariko uwanka mwene wabo aba ari mu mwijima, kandi agendera mu mwijima. Vyongeye ntamenya iyo aja, kuko umwijima wamuhumye amaso. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, umutwe w'ijambo uratubwira ngo ugukurikiza amabwirizwa na cane cane iry'urukundo. Umwumva Mutima Mweranda yagumye asunikira kuvuga kwa aya majambo, kubera bana b'Imana turi mu gihe cy'iminsi mikuru. Turi mu munsi mukuru wa Noheri, hama n'umwaka mushasha tugiye gutangura. Ndizera ko batari bake barahejeje gushonesha, barahejeje gutegura amahera yo kugura imiceri, inyama, ibindi bintu byose. Abandi abari Buraya baraguze ibiti, baramaze kudekora mu mazu, eka n'ibindi byinshi. Ariko ijambo tugomba kuraba ry'urukundo, nyimba ibyo turiko turakora byose byo gushariza, byo kwishariza, byo gushariza imiryango yacu, twoba turi ubwo rukundo, twoba twagubahirije. Reka turabe ijambo akarongo ka gatatu kavuga ngo kandi ngiki ikizomenyesha ko tumuzi. Ikintu kimenyesha ko tuzi Yezu Kristu nicyo bagomba batubwire, ni uko twozigama amabwirizwa yiwe. Ngo ni uko twozigama amabwirizwa yiwe. Amabwirizwa ni 10, ariko hariho amabwirizwa Yezu yahagazeko. Ariko reka tubandanye kugira tuze kuyamenya neza. Kane haravuga ngo uvuga ati ndamuzi, uvuga ko azi Yezu, hanyuma ntazigama amabwirizwa yiwe, ni umubeshi. Imana iduhe gutahura cyane. Ngo uvuga ko azi Yezu hanyuma ntazigama amabwirizwa ya Yezu Kristu, ni umubeshi, kandi ukuri ntikuri muri we.
ngo kandi uwo muntu nta kuri kumurimwo, ni umuntu avuga ibinyoma. Uvuga ko azi Yezu ata rukundo rumurimwo, mbega numubeshi, nta kuri ni kinyoma. 5 hakavuga ngo ariko uwuzigama ijambo ryiwe ni iby'ukuri muriwe, niho urukundo rw'Imana ruba, urukundo rubushitse. Ngo ariko uwuzigama ijambo rya Yezu Kristo, ngo niwe aba ari mu rukundo by'ukuri nyakuri. Ico nico kitumenyesha ko turi muriwe. Uwufise urukundo by'ukuri niwe amenyekana. Mbese Yezu we yavuze ati muzobamenyera ku byo bama. Umuntu nubwo yavuga abantu babigisha b'abakozi b'Imana, ariko uwo ari we wese, umuntu ari muri Yezu Kristo, umuntu akunda Yezu, umuntu bamubonera ku vyamwa yama. Hariho umuntu usanga ari umuntu yibereye aho ibisanzwe, mugabo ukabona yagiye kuvomera boro, yagiye kuraba abantu kwa muganga, yatetse uduharage, yagiye kuri prison, mbega ukabona koko ko uwo muntu ari mu Imana pe. Imana iduhe kubitahura cyane. 6 naho akavuga ngo uwibwira yuko aguma ari muri we, nawe ategerezwa kwigenza nk'uko Yezu yigenjeje. Ngo umuntu yibwira ko ari muri Yezu Kristo, ngo nawe ngo ategerezwa kwigenza nk'uko Yezu yigenjeje. Bana b'Imana, murumva icyo ni ikintu gikomeye na jewe kifata na wewe kumbure sinzi, mugabo ni kuri jewe. Rero dusaba umutima wo kugira Imana iduhe mutima mweranda wo kwitwara nk'uko Yezu yigenjeje. Biragoye kwitwara nk'uko Yezu yigenjeje, ariko rero basi tuze turagerageza tugire urukundo, dukundane, tubabarane. Mbega nyimba mwe ubona mugenzi wawe agwaye yahangayitse kubera abana b'Imana, abantu benshi barapfira ku bitaro kukubura amahera yo kwishura ibitaro, canke bagapfira muhira kukubura amahera yo kuja kwa muganga. Kandi mubana uba impande yiwe ari umubanyi wawe, kandi ufise n'ibyo gutera inyoni, mugabo ukabutokwiyumvira ati reka ndamufashe uyu muntu agende kwa muganga. Ibyo rero ku bapagani ntacyo bitwaye, ariko umuntu yitwa ko ari umwana w'Imana, yumva ko akunda Yezu Kristo, umubanyi wawe ugomba kumenya ko yarayariye, canke ugomba kumenya kuko mu isi twese ntidufise ubushobozi kimwe, kandi twese twaremwe n'Imana imwe. Rero ni waba wowe ubona Imana yakugiriye ubuntu, ukaba uronka ibyo utanga n'ibyo ushigaza, canke uronka ibyo umena mugabo utaronka ibyo gutanga. Hariho abantu baronka ibyo bamena mugabo bataronka ibyo gutanga. Imana iduhe gutahura cyane. Rero ukaba ukunda Yezu Kristo, ukaba by'ukuri, itware nk'uko Yezu Kristo yitwara, igenze nk'uko Yezu Kristo yigenza. Hariho umuntu atokwinjira mu nzu y'umukene ngo basangire. Hariho umuntu atopfa gukora mu ntoke umukene, canke umuntu nyene bivanye n'igihagararo uwo muntu afise canke icyubahiro afise. Mugabo Yezu Kristo ngaha mw'isi yasangira n'abatoza kori, yasangira n'abanyakabi, yarasangira n'abamaraya, yarasangira n'abagwaye imibembe, bose kuri we ntiyaraba, mbega bose yarabakunda. Mugabo twebwe uwugwaye sida ntiwoza kumuramutsa, uwugwaye imibembe ntiwokwegera hari, uwugwaye ingwara naho toba na sida, uwugwaye ingwara ibabaje ntiwokwegera hari. Mbese ugasanga dufise ubwibone, kandi tukiyibagiza ko natwe umubiri uhinduka ku munota umwe. Rero umwana wa Yezu Kristo
agenda nka Yezu Kristu, yitwara nka Yezu Kristu, agira urukundo muriwe, arakundana. Turabandanya indwi hakavuga ngo bakunzi banje sibwirizwa rishasha ndabandikiye. Ubwo Yohana ariko arandikira ariko arandika ariko arigisha mbese canke ariko arandikira abandi bantu ababwira basigurira iby'urukundo rwa Yezu Kristu n'ingene dukwiye kwitwara. Uyu munsi urumva bitugeze ko natwe tuzokumva ibi bintu. Rero si uko ryari bwirizwa rindi rishasha ariko arabaha, oya, ariko arabandikira ibintu nyene byari bisanzwe bihari. Ariko ni ibwirizwa rya kera rimwe mwahabwa kuva mu ntango. Arabasigurira ngo isi bwirizwa rishasha ndabandikiye, si bwirizwa rishasha niko ndabategeka. Ngo ni rimwe mwahabwa kuva na kera mu ntango. Tuca tugaruka mu mabwirizwa 10, ngukunde Imana yose uyikunde kuruta byose. Hanyuma twihuse ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene. Imana iduhe gutahura cyane. Ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene. Sinzi bana b'Imana, ubwo koko woba wikunda ugakunda na mugenzi wawe nkuko wikunda? Icyo ni kibazo gikomeye mugabo mu isi hari ababikora, kuko hari abantu by'ukuri yemera akaba yorara n'ubusa mugabo agafasha umuntu canke agaha mugenzi we. Ibyo nama ndabiraba no mu bana bavukana. Mu bana bavukana, mu bavukanyi banje harimo uwo twaciye ku mugani canke uwo baciye ku mugani. Niwe bene wacu cyabumva ngo yo ngo yaba naka ngo niwe ngo umubwiye ngo yo ngo impuzu n'inzije ngo cakubwira ngo basi yitwarira ngo acayiguha ngo ugiyiwe ugashima ikintu ngo acaguha. Rero Iyo ngiye mu Burundi nkaza nditoratoza nambara impuzu zabo, kubera jewe bana b'Imana keshi iyo ngiye mu Burundi nta mpuzu zanje ntwara, keshi izo ntwara mba nzi ko ndazitwaye kuziha abantu. Hama rero jewe nkacanza izane nkazitanga, hanyuma nkacanza ndiyambaririza bene wacu. Niho rero izo nabe ngo shambwira kubereye ngo cuyitwara ngo ngurazi ngo nukuri ngumenga niwe bari bayipimye kandi nawe wamuyambara ngwe ntinyere turambara nareka nze ndiyambarira ndino nzoza ndagaruka ndazisanga ino nambare. Keshi iyo nibereye mu Burundi usanga niyambarira impuzu za bene wacu. Rero bana b'Imana dukundane nkuko Yezu Kristu yadukunze. Iryo bwirizwa rero ntabwo ryabaye rishasha kuri Yezu yarizanye, ahubwo Yezu yaza arishimangira. Nicyo gituma na Yohani nawe arishimangira ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene. Nimukundane. Yezu we yavuze ngo nimukundane nkuko nanje nabakunze. Turabandanya. Iryo bwirizwa rya kera ni rya jambo mwari mwumvise. Ngo iryo bwirizwa rya kera ni rya jambo mwari mwumvise. Urumva rero ryari risanzwe rihari. 8 haravuga ngo bisubiye kandi ni bwirizwa rishasha ndabandikiye. Ico ni ukuri kuri we no kuri mwebwe, kuko umwijima uriko urahera, nawo umuco w'ukuri uriko uraboneka. Ngo uko nukuri ariko arabandikira ngo umwijima uriko urahera ariko umuco uriko uraboneka. Umwijima rero wari kurahera abana b'Imana. Murazi isezerano rya kera harimo ibintu bimwe na bimwe usanga bimwe bitari bisobanutse, canke se Imana yarabye ikavuga ati ibi bintu data wanje mbona umenga birabaremereye, reka tubagabanirize tubahe ibyoroshe.
ya mabwirizwa 600 Imana irayakorora iyageza ku mabwirizwa 10. Bya bindi byo kuza turatondana impene n'amasuguru n'inuma n'ibiki, ibyo byose Imana irabidukurako. Hama umukama Yezu Kristu araraba ati reka jewe ngende shireho ikintu kimwe cyotuma bose bahurizamwo, maze imyizira y'izo ntama y'izo mfizi abantu kumbure babone ko baze barazirira hanyuma ariko bemera Imana, bemera ijambo, bareke kugendera mu mwijima. Haleluya. Yezu ni mwiza pe. Yezu ni mwiza kweri. Ahubwo bana b'Imana dukwiye gukundana nkuko Yezu abidusaba, tukamurabira ko uko yadukunze natwe tugakundana. Iki gihe rero nukuraba tuze turambara mugabo tuzirikana n'abandi, twambike n'abandi, duhe n'abandi baje. Icenda hakavuga ngo uwibwira yuko ari mu muco akanka mwene wabo aba akiri mu mwijima. Burya hasasa jewe aya majambo niyo yankozeko, ni nayo shaka ko dutebako. Ni kwicenda. Uwibwira yuko ari mu muco akanka mwene wabo aba akiri mu mwijima. Ngo uwibwira ko ari mu muco akanka mwene wabo ngo aba akiri mu mwijima. Bana b'Imana, turakunda bene wacu by'ukuri, tutarinze no kuja muri bene wacu muri Kristu. Bene wacu muri Kristu ni kuvuga abantu bose bizera Yezu Kristu. Hanyuma rero twigire mu nzi wacu. Mbega urakunda mwene wanyu by'ukuri? Ubuye ku matongo babasaturiye nawe ugenda kurima ugashingura karimbi canke ukamurengera? Mbega ntawe uri guhiga ibifyiti byo kwica mwene nyoko canke mwene so kugira usigarane itongo rinini wagukigwe? Mbega nta bana basigwa na mwene wanyu canke na so wanyu canke na mushikawe canke na musazawe uri guhohotera ko batoronka kw'iryo tongo? Uburehoheza ibintu ngo bishwa bacu ntibogabanaha kandi leta iri kwemera ko n'abandi bose ari abana kimwe. None uramukunda by'ukuri mwene so? Itongo ubona iby'amatongo mwararinganije neza ku buryo atawo muriko murahemukira. Aha rero naho twohera mu ngo iwacu mu kivukano mu nda kwa ba data na ba mama, nukuraba nyimba kweri dukundana by'ukuri. Imana iduhe gutahura cyane, kuko uri umukristu by'ukuri usenga uja mu misa buri kuwa Mungu canke uja no muyo mu gatondo canke ku karago, mugabo ukaba uri guhemukira umuvukanyi wawe, ukwega ubusize bwiwe wikwegerako, canke urereka ijoro ukaza gutema igitoke kiwe canke gukuri. Mbega Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane. Muntu w'Imana ushaka wo kwibera umugome ku mugaragaro, kuko ntabwo uri kuraja mu ijuru. 10 hakavuga ngo uwukunda mwene wabo aguma mu muco kandi nta gitsitaza kiri muri we. Ngo uwukunda mwene wabo aguma mu muco ngo kandi nta gitsitaza kiri muri we. Umuntu aguma mu muco. Abantu basatuye akarimbi neza, abantu amenya ati umwana wa mushikanje nta yabuze amakaye reka ngende kumugurira. Umuntu amenya ati mushikanje canke musaza wanje ntegerezwa kwita abana biwe baje kwishuri. Turengeye ibyo rero byo mu nzu, imbere yuko wiyumvira no kubandi ubanza urabe ko mu muryango wawe ibintu bimeze neza. Hanyuma tuje mu babanyi, tuje mu bagenzi, twiyumvire canke tuje mu masengero dusengamwo, wiyumvire umuntu mwicaranye. Ubwo
hariho abantu usanga mu isengero mu kwicara biyegeranya kubera canke bafata ku mazuru kubera hariho abantu bagiye gusenga batoze bambaye impuzu zitameshe kubera atagasabune. None nshuti yanje, kubera iki wowe uwo muntu muhurira mu isengero ubona yama mu gatenge kamwe canke mu kavutano kamwe canke mu gapira kamwe, ntiwiyumvire kuvuga ati fisi ibihuzu byinshi reka ngende ndamuhe impuzu. Bana b'Imana, Imana iduhe gutahura cane kweri. Ntiwiyumvire ati reka, kandi iyo wambika abantu Imana irakwambika pe. Reka ndabaha inkuru. Mu kwezi n'igice guheze nagiye mu Burundi, canke mu mezi abiri aheze nagiye mu Burundi, ariko nta mezi abiri arahera. Rero nkafata impuzu zimwe mu mpuzu zane nkavuga ati ngirangende ndazitange, ngende mu misozi babaye ndazibahe. Kandi nkaba numva ntashaka kuzanagura impuzu nyene, mvuga ati izo ofise zirabaye. Mugabo Yezu Kristu, kubera Yezu nahabwa icyubahiro, kubera kumbure yabonye umutima ndabikorana, arakwambika mu buryo utazi. Kubera abana b'Imana, abavukanyi banje n'abagenzi banteguriye umunsi mukuru bangirira birthday canke isabukuru y'imyaka 50 nari imaze, ntabizi ntazi ingene byagenze. Yoyo bampa ibitenge, bampa amakanzu, bampa ibitambara byo mu mutwe, bampa amavuta yo mbega bimwe byose nkunda, ibitenge byiza bizimbye barabimpa pe. Ndavuga ati Imana, bampa amafaranga yewe bampamo n'amadolari. Ndavuga ati Imana yo mu ijuru, ibi bintu ko bindenze. Naranezerewe bishoboka, sanga ibyo bitenge ndavuga ati ibi bitenge bampaye, ngomba udushakoshi, ngomba kugira iki. Naraye ndabishonesha mu majoro ndi Bujumbura, kubera nagomba kwurira indege ariko wa gatanu ngarukika muri Australia. Hanyuma bayi umunsi mukuru wabereye Ingozi ku mavuko. Ubwo rero ndavuga toya jewe shaka ndabidodeshe mu mahera bampaye ibintu byose. Ndavuga ati yo biba ngombwa rero ko ngira. Rero ndashima Yezu, kubera kubwanje sinumva ko nogura igitenge, kubwanje sinumva ko ari impuzu nogura. Oya, navuga izo ofise ziramaze. Ariko yo amashakoshi yanje yazaramvuna. Yezu rero ngira n'umugisha, narangera ku kibuga cy'indege n'ikiro kirenze ko bakikura kute. Ibyo nari natekeye byose barabindekera ndabizana. Bana b'Imana, ndavuga ntihabwa icyubahiro Yezu. Kandi nza gusanga ariyo n'umuntu Imana yeretse ingene naje mu ndege igoterewe n'abamarayika na Yezu Kristu. Rero nshitsi no haciye hahera iminsi 2 nkumva baba pasiteri b'abateka mutwe bariko barateka imitwe bambesha. Rero abana b'Imana, Yezu Kristu iyo wambika abandi, iyo ugirira neza abandi, nabo bakugirira neza. Yezu arakwambika. Namangira gutya nkumva nk'abantu b'abagenzi, nkabona bampostinga ibintu bivuye i Burundi, bazi ko nkunda ibitenge bya Yezu, impuzu za Bikira Mariya. N'abari ngaha muri Australia afise abagenzi, mbona bandungikiye udushene twa Bikira Mariya canke twa Yezu, mbona bampostinga udupira twa Bikira Mariya canke twa Yezu. Kubera sukwiyemera, ariko nuko Imana irabona nanje ko nambika abandi, nanje Imana ikoresha abandi bakanyambika. Atawe nabisabye, ataruhara nabigize, nkabona biraje. Twige rero gukundana, urukundo dukunda abandi nigwo na Yezu Kristo azoza aradukunda. Cyane cyane ibi niko ndabivuga mu iki gihe turi mu minsi mikuru ya bonane ya Noheli. Ntuzohimbaze Noheli ku muceri n'ibiki n'ibyo kujya n'iki n'impuzu zimeze ukuntu, utibuka ko bene nyoko, utibuka ababanyi bawe, utibuka bari kwa muganga, bari mu gasho.
nabo bose bababaye nabo ngo musangira ako kanyamuneza. Niwakisangiza ntabwo uzoba uri mu muco. 11 akarongo kanyuma kavuga ngo ariko uwanka mwene wabo abari mu mwijima kandi agendera mu mwijima. Ngo uwanka mwene wabo abari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, vyongeye ntamenya iyo aja kuko umwijima wamuhumye amaso. Ngo ntamenya niyo ari karaja ngo kuko umwijima wamuhumye amaso. Bana b'Imana rero twiga urukundo, twiga gukundana. Nari kubandanya mvuga mugabo audio irakwiye. Mwarahezagiwe n'Imana, mugire n'imyiteguro myiza ya Noheri nziza, tuyisangire nabo bose bababaye kugira turushirizeho kwiyegereza Yezu Kristo. Mwarahezagiwe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.